rugamba Zaya rugamba Zaya rugamba Zaya rugamba Jesi nkunda ibintu by'intambara ntavyo nshigikiye kandi ntavyo nzoshigikira mugabo ubu ya justification abo bantu baba bariko baragwana numva ko baca bayironka bavuga bati no nawe ubuzima bw'abantu ngene bumeze raba ingene abantu babayeho murabibona hari umuntu yari yararirimbye akaririmba intambara n'indi barundi bene wacu yaratumaze kwa abavyeyi n'ibibondo yaratugeze ko barundi twarababaye intambara nimbi wowe naho wowe uyikunda intambara nimbi cane ku buzima bw'abantu intambara nimbi intambara irahitana abatohitanywe nayo intambara irahitana abantu b'inzira karengane intambara na wewe nyene wayitanguye irashobora guhitana normalement intambara ntizategerezwa gukorwa hategerezwa kuba ibindi bintu bituma intambara zitaba rero twebwe nk'abantu baharanira amahoro nk'abantu bakunda amahoro nk'abantu bagomba kwitwa abana b'Imana abantu bamwe baja hagati bakavuga bati bangwe dutegerezwa gukora igishoboka cose kugira ngo dukinge ntihabe intambara ivyo nibaza yuko nza kubivugana mu muti intambara kubera iki igihugu c'u Burundi co kwama kirimwo abantu bagomba bagira bati no intambara tuzogwana gushika ryari amaraso azoseseka mu Burundi gushika ryari kandi bivuye ku bube gito Jeremiya yavuze ku bube gito bwacu ubube gito kuri bwa bugunge bivuye kuri kwa kwikumirako kwa kugomba kurya abandi baziritse ivyo nivyo bizana intambara abiri bavuga mbega intambara muri mwebwe zivahe kandi ziva atari muri ivyo ibi byose rero nkuko nze nabivuze neza mu gihe urwego rw'ubutungane rutariko rurakora ico rwategerezwa gukora hategerezwa kubaho akarenganya ubu abantu barenganywa ni hejuru y'ice 80%. Abo nibo bantu barenganywa mu gihugu cy'u Burundi. None havuga inoti ni kuvuga ngo umuntu acirwa urubanza umuntu atsinda ari umuntu afise amahera none wumva hatsinda bangahe usanga wifitiye n'ibibazo mu muryango mushobora kubona ingene ushobora kumari no kuvuga ngo guheza ukwezi utagiye mu ideni iyumvire umuntu afise amahera aciye kukuburanya voilà aciye kukuburanya aciye yitangira amahera ku mucamanza ntareka kuyatwara hanyuma uciye utsinda voilà imanza ziri hejuru ya 80% zose ni imanza zicirwa mu manyanga udafise amahera futi none ubu buzima tuzobubamwo ryari wa mutipa ati ubwo buzima n'indyankurye ubu buzima tuzobubamwo ryari ubu rero tugomba tuje ndabona n'imvura igomba igwe mwihangane hari igihe ijoro rinciramwo nkaza mbona bwije turiko turaganira ubu naho imvura ndabona yuko imvura irashoye ariko ngoma niburi igwe mpejeje iyumvire rero nako ndavuga iyumvire hari ako karenganya iyumvire
iyumvira ubayeho muri ubwo buzima woreka kurenganywa gute? None tuzorenganywa gushika ryari? Ufatiye kuri izo point zose nagiye nderekana, hari ivyo nabeshemwe. Wewe wanyumvira iki? Wewe wankurikiranye, wumva ivyo bintu bibabaje? Vyakubabaje? Vyagukoze ku mutima? Erega naje kugira ngo tubonane. Ubu nta bintu vyo gucisha hirya no hino. Urambona kandi naje ndababona, mwanguha naje ndababona ivyo bintu vyobabaje. Nagomba ndangirize kuri kano gakuru, hanyuma turaza kuvugana ku muti, vyerekeye umuti. Apana ubu ntitugomba kugira vya bindi vy'amajambo gusa, amajambo turerekana umuti, ahubwo tuvuga duti none uyu muti mubona twawunywa? Muvuze muti tuwunywe, sha tuwunywa, tugotomera. Kandi umuti urababaza nyene, umuti ukiza ubwirizwa kubabaza. Umururazi, umubirizi, umufumya. Voilà. Niko ndababwira inkuru. Ari igihugu cyo muri Isirayeli. Abanyisirayeli bamwe harakozwe ibibi binuka, ibibi bibabaje, ibibi bibi cyane. Bamwe bakigira nk'abatabibona nyene, abandi nyene bakabihakana kandi babibona. Voilà. Nukuvuga ngo bikira muri bwa buryarya nyene. Imana iravuga iti rero ngo ndababwira. Ibwira Imana yabwiye ntuzenya Ezekiel mu ndoto. Ezekiel azabona umumarayika. Voilà, Imana iramubwira iti okay, rero gira amahoro. Cicenda ku murongo wa 2 gushika ku wa 4 haravuga ngo nuko haza abantu batandatu baciye mu nzira yo mu kirimba cyo haruguru carabana n'iburaruko. Umuntu wese afise ikigwanishwa cicicanyi mu maboko yiwe, kandi hagati muri bo hari umuntu yambaye impuzu zera, byumvikana ko yari umumarayika, afise agahembe karimwo wino yo kwandikisha, akambaye kwitako. Nuko baraza bahagarara iruhande y'icicariro c'umuringa, kandi ubwiza bw'Imana y'Abisirayeli bwari buvuye ku mukerubi aho bwahora bushika mwitangaza ry'irebe ry'ingoro, maze ihamagara uwo muntu yari yambaye impuzu zera, afise kagahembe karimwo wino yo kwandikisha, akambaye kwitako. Aha rero mwumvirize ku murongo wa 4 haravuga ngo nuko Uhoraho aramubwira ati genda unyuragire hagati mu ku murongo wa 4 haravuga ngo nuko Uhoraho aramubwira ati genda unyuragire hagati mu gisagara muri Yerusalemu, ushire ikimenyetso mu ruhanga rw'abantu banihishwa n'ibizira byose bikorerwa hagati muri co, bikabariza. Voilà, bikabariza babandi ababwira numva ati nimugende muce mu gisagara, mumukurikiye muririke, ijisho ryanyu ntirigire uwo riziguriza,
ntihagire n'uwo mugirira akagongwe, mwice mutikize umutama n'umusore n'umwigeme n'abana bato n'abagore, ariko ntihagire umuntu n'umwe mwegera mu bari kw'ico kimenyetso, kandi muhere ku rusengero rwanje rwera. Iryo ni ijambo ry'Imana. Voilà, muri iki gisagara c'i Yerusalemu urumva yuko hariho abantu bari barigize akagarama ruganda, ni ukuvuga ngo barakora ibyaha, ahubwo turetse no kubikora bakabihakana yuko atabiriho, uburyarya bwari bwarabuzuye, hagakorerwa ibibi byinshi cyane, ibibi binuka ntibavyemere, bakabihakana. Ni ukuvuga ngo icera bakavuga ko cirabura, icirabura bakavuga ko cera. Uko niko vyari bimeze. Imana igira umujinya mwinshi, Imana irababara, iravuga iti reka ndungike abantu batwaye ibikoresho vy'ivyicanyi. Ibikoresho vy'ivyicanyi muravyumva, ngira ngo bwari ububezi, ngira vyari ibipanga, ngira ngo vyari ibiki, sinzi ko inkoho zarimo. Ati genda, mugabo ikintu mukora ngiki niki kimwe, genda murabe abantu bariko baraniha, abantu bababajwe, abantu bariko bararizwa n'ibibi bikorerwa muri ico gisagara, abantu bababaye, abantu batuntuye kubera ibibi babona bikorerwa muri ico gisagara. Abo bantu mubashireko ikimenyetso, mubashireko ikimenyetso, mubashireko ikimenyetso. Abo bantu batuntuye bose mubashireko ikimenyetso. Voilà, ngaba abantu Imana yazigurije. Abo rero nibara aba patriote, tuvuga ngumva ugenda kundi gihugu, kumbure ngira ngo donc sinzi, kumbure ngira ngo nukuri mu mugambwe canke sinzi ukorera cyane, sinzi ko ari byo bintu bituma ukunda igihugu. Oyaye, ubukunda igihugu sivyo. Mbega umuntu uwawe, reka tuvugane, je nibaza yuko mumbona, sindababona, nibaza yuko mumbona mwebwe, naje ndababona bamwe bamwe. Reka tuvugane ukuri rero, umuntu wawe ukunda, umwana wawe, umuvyeyi wawe, umugore wawe, umukunzi wawe, umuntu ukunda, umugenzi, mu gihe agwaye ntibabara. Mbere binabaye na ngombwa no kumwisonzesha, no kwisonzesha, ukisonzesha ugasaba Imana ati Mana ndagusavye, ndakwinginze unkirize umuntu. Suko bigenda. Ni ukuvuga ngo uwawe yari mu kibazo, wewe wamukunda, uba ufitiye urukundo rwinshi, utegerezwa kumva ubabaye. Ariko uwawe mu gihe ari mu kibazo, mu gihe ari mu ngorane, ukitwengera ngo nta ngorane afise, reka sikawe. Bakavuga ati mugabo ujya umuntu aragwaye, we tujya ntagwaye, byarakomeye, by'amaruye, ntakomeye n'amabuye. Ukaba uriko uravuga ibintu hamwe n'ibyo, kandi wa muntu agwaye aremvye ari ku musego ababaye, wewe mukunda ngaho. Reka tuvugane ukuri, wewe umukunda. None wewe uvuga ngo urakunda igihugu ano mango, ano masaha, nje kuvuga ivyo bintu vyose kandi uzi yuko ariko bimeze, ubu ukabuvuga yuko ukunda igihugu, mugabo ukaba uriko urahakana ivyo mpejije kuvuga, ukavuga yuko atabiriho, ko jewe ndi mubeshi, ndi muswaganyi, nanka igihugu. Wewe ngaho wumva ukunda igihugu? Mbwira, wewe wumva ukunda igihugu? Rero umviriza, abo bantu ngo bariko bararira ati Mana nukuri igihugu cacu kirapfuye,